Abenegihugu bo mu ntara ya Gitega barashimira abajeje intwaro ukuntu bahagurukiye ikibazo c'isukari cari kimaze iminsi cabaye ndanse aho ikiro c'isukari atari hake mu ntara ya Gitega cari kigeze hagati y'amafaranga 3,000 n'amafaranga 4,000 guhera ku munsi wa gatatu abajeje intwaro mu ntara ya Gitega no mu gisagara ca Gitega barahagurukiye ico kibazo mu guhindura bamwe bari ku rutonde batuma isukari ca ku ruhande ntishikira abo yagenewe nuko bishikirizwa n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Gitega aje biterambere ngo ibisukari tangwa ku mugaragaro arongera akagabisha abadanaza bo kwikikamukiza mu kunyegeza isukari mu kuyiha baje gukora inzoga zitemeye n'amategeko akamenyesha ko abazobikora nawe bazoshikirizwa ababijejwe bakabahana hisunzwe amategeko avuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kuronka ikiro kimwe kugira ngo basabikanwe yongera namenyesha ko bazosura kwitanga mu ndwiza babigenjeje ko babiteguye ngo nta karere na kamwe kazobura isukari kuko yatanzwe ndetse no mu makomini kaba yaratanzwe hari hamaze iminsi hibonekeza ubukene bw'isukari mu gisagara ca Gitega mbere ndetse no mu makomine yose agize intara ya Gitega ariko bibaza ko icatumye isukari yibonekeza dakwiye nuko hariho abantu bari basanzwe bayitanga hano mu ntara ya Gitega abo bataheza ngo babikore neza ubu rero twaragerageje gukurikirana turaraba igituma isukari itari kiratangwa neza ubu rero twashoboye kubona ko abo bantu batabikora neza ko bakwiye gukinjura hanyuma isukari gatangwa n'abashobora kwishikiriza abenegihugu ico gituma no munsi twishikiye mu makomine atandukanye bisagara bitandukanye bigize umugwa mukuru wa politike isukari kiratangwa neza kandi ku giciro cashinzwe na leta agohe twovunira abasanzwe baronswa isukari nishira hamwe isosumo nuko boyishikiriza abenegihugu kugira ngo ireke kuja gukora inzoga zitemewe n'amategeko zisanzwe zitera umutekano muke ubwe rero barabihagurukiye kandi ntituzotezura uwo tuzobona yuko atari karabikora neza tuzoheza tumushikirize ababijejwe kugira ngo aronswe igihano bisanzwe tworemesha abenegihugu isukari irahari tuzoshishikara kuyitanga tuyitange ku mugaragaro hanyuma ibashikire mu byukuri muri ko muravuga yuko ikiro kidakwiye kugira ngo dushobore kuraba neza ngene isukari hari yose ishobora gusabikanywa n'abenegihugu bose rero nta makenga yobaho canke ngo abantu ngo bahagarike umutima no mu ndwiza tuzotuko turatanga isukari nk'uko nyene kandi tuzoyitangira ku mugaragaro abenegihugu bore nta karere na kamwe katazoronka katariko kararonswa isukari nk'uko mwagiye murabibona guherejo isukari yaratanzwe mu makomine yose agize intara ya Gitega ibisagara byose bigize umugwa mukuru wa politiki isukari kiratangwa rero nta muntu yogira mpungenge ko murabona yuko atamwanya munini yabimara isukari bayitekerera ku mugaragaro hanyuma wari wese agashobora gushikirizwa iyo sukari bisanzwe mubizi ntawigira yifuza bikeyi abantu bama bifuza kunguka umurengera ariko uno munsi isukari bariko barayidandaza ni isukari baronse ku bihumbi 111 n'amajana 5 tumvikana yuko rero bariko barigurisha 2,400 nta ruhombo na rutoya rurimo umwe mu benegihugu yaronkejwe iyo sukari arashimira abajeje intwaro ku kigoro bagizeho kubaronsa iyo sukari ariko akanasaba ko baronsa iyindi vuba ndetse bakongereza n'igitigiri c'ibiro babaha kuko ikiro kimwe kidashobora gukwira umuryango munini twayironse kwere imani bahezagira abatware bacu batwitayeho bagize kutuzanira agasukari kuri imisi y'amafungo twari tumaze imisi atagasukari dufise nukuri bayitanze ku mugaragaro kandi n'abajeje umutekano babibonye turashimye n'ukuri nta karenganyo karimwe baduhaye ku mugaragaro mugaye imani bahezagira abatware mustaneri yagerageje na buramatari kuturonsa agasukari turashimiye uhoraho n'ukuri imani bongera imigisha nukuri nkatwe twasaba abatware ko barinze bagira kigoro ko kudufasha bakadusabira agasukari bari kugerageza bakatwongera nko mu misi mikeya kubera ikiro kimwe baduhaye ikiro kimwe nk'umuntu afise nk'umuryango w'abana nka 10 usanga bigoye bakanywa nke mu misi 2 kakaba kaheze.